Urwo rusansuma rwatanguye kugenekerezo rya 21 Nyakanga uyu mwaka rukaba rwakozwe n'ubuyobozi bukuru bujerwa bahoze ku rugamba. Bamwe mu bahoze ku rugamba baganire na RPA bamenyesha ariko ko muri bo hari abatashoboye kwandikwa kuko batari hafi yaho bavuka urwo rusansuma rwariko rurabera. Umwe muri bo aravyigana. Abahora mu gisata ca kera babaka amabaji n'abavuye mu ishamba ariko bande mu Birizi bagashavuga ngo umwe wese yandikishe ku ntara avukamo. Mugabo ni ibintu umenga biri mu gipfungo kuko hariho bankira kwandika n'abandi bemerera, rero hariho ababimenye bateba usanga bageze kure. Tumaze kuduga mu ntara zacu dusanga baraturenganye. Bamwe mu bakurikiranira hafi ico gikorwa bavuga ko uretse ko abiyandikisha bari benshi, urwo rusansuma ngo rwakozwe mu minsi mike cane, ivyatumye bamwe mu bahoze ku rugamba bataye amakarata yabo badashobora kwiyandikisha mu kiringo c'imisi 2 yari itegekanijwe. Abantu bakoze ro 21 ro 22 ro 23 bacavuga ngo bazogaruka. Bari abantu buzuye ku biro vya province, baraheze mbere baca basabira abantu baje kubasansuma baje babyujumbura muri Etat Major bakora gushika no ku mugoroba mw'ijoro. Bagize ikibazo n'abantu baba yamaze gutama baje, umwacamara ngo wataye baje unagende ngo kwa OPG no kudeklara. Ugaye kudeklara bakunze kugusa kubarusha mu mashini barayifise. Abo bahoze ku rugamba basaba ubushikiranganje bwo kwivuna abansi na cane cane ubuyobozi bukuru bujejwe abahoze ku rugamba kuva mu gacerere kugira ngo baronswe nabonye n'amahirwe yo kwisansumisha bongere banamenyeshwe ryari urundi rusansuma ruzosubira kuberako.